ku izina rya data rya mwana rya mutima mutagatifu amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Turacyabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki. Ni ku kigabane cyaho cya 14. Noneho kubera ko twahagaritse tutagejeje ku karongo ka 10 duca duhera ku 9 duca tugeza ku karongo ka 14. Ijambo ryo twisunganira avuga ngo ishari n'ubunibuni. Ijisho ry'umuntu w'umunoho ntiribumbwa n'umutagi waryo, akarenganyo kabi gasaragaza umushaha. Uwijisho ribi agira umunoho w'ibyo kurya, ariko ku meza yiwe ikabura. Mwana ubishoboye ifate neza kandi ushikanire umukama amaturo abereye. Ibuka ko urupfu rutazoteba kandi ko isezerano ry'ukuzimu ritaguhishuriwe. Girira neza mugenzawe utarapfa, kandi ubishoboye utange utitangiriye itama. Ntukiyime umunezero wo ku munsi umugabane w'icipfuzo gihimbaye ntukagucike. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Anya nagerageje gufata iki gisomwa kubera ubwa mbere nasanze nagize video cyangwa se audio ndende. Ubu rero nashatse kugira ncagagure none hariko byose kugira tubitahure kandi tubyumve, biranumvikana cyane, ariko tubyumve twumve inyifato dukwiye kugira muri iyi si. Bana b'Imana, abana b'Imana bari mu rugendo rugenda mu ijuru, tugomba kumenya ukuntu tugomba kugenda muri urwo rugendo. Haleluya, amen. Rero hariho akarongo k'9 na ka 10 ntari navuze ko kiyagihe, ariko niko tugiye kubandanya duherako. Akarongo k'9 kavuga ngo ijisho ry'umuntu w'umunoho ntiribumbwa n'umutagi waryo. Ngo ijisho ry'umuntu w'umunoho ngo ntiribumbwa n'umutagi waryo. Mu yindi mvugo, ijisho ry'umuntu w'umunoho, umutahe, amafaranga y'umutahe afise ntashima. Ijisho ry'umuntu w'umunoho ibyo atunze mu nzu ntabishima. Ijisho ry'umuntu w'umunoho nimba atunze igare yumva ko iryo gare atacyo rimaze, ariko araharanira guhiga imodoka. Kandi mwumva ko iryo jisho ry'umuntu w'umunoho ni umuntu w'umunoho, atari umuntu w'umukristo cyangwa w'umurokore. Ni umuntu w'umunoho anohokera iby'abandi, w'umwononyi anohokera iby'abandi, akumva ariko aripfuza iby'abandi kandi akabigera akarinze no guhemuka. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Akarenganyo kabi gasaragaza umushaha. Noneho kumbe biranasobanuye ngo akarenganyo kabi gasaragaza umushaha. Ku 9 turahasubiramo. Ijisho ry'umuntu w'umunoho ntiribumbwa n'umutagi waryo, akarenganyo kabi gasaragaza umushaha. Akarenganyo k'uwo muntu karonona umutima wiwe. Ni byari twabonye byari bituma umuntu atunura mu mutima. Uwo muntu agashika ku reka nababwire, hariho umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu w'umugore arashobora kubateretwa n'abandi bantu mbere wanashaka ntagiye kure. Jewe narabayeho nteretwa n'abantu b'abagabo mbere wanashaka n'abasore, mugabo nkumva sinoja kubashaka
bivanye n'ukuntu ubona umuntu akenye ukuntu abayeho nkumva sinomujako. Ndibuka mu nkambi hariho umuntu w'umugabo yashatse no kunkwa ngo ampa amafaranga, icyo gihe barabiduza ariko nkase kati jewe toya kabisa. Hanyuma mugabo jewe sinaja kwa bajya abagabo canke bajya abasore atana abagore bafise, mugabo ngenda ku mugabo afise uwundi mugore. Kubera iki? Kubera nashimye ko yari umugabo w'umudandaza, yari afise amafaranga. Kandi ndiko ndatanga intahe, ndiko ndabivuga uko byangendekeye. Umugabo wa kabiri twashakanye yari afise uwundi mugore. Namubwiye ko kubw'agatigito no kubwo kubona kuntu yadandaza, mbese ukamuraba uko abayeho cyane icyubahiro afise mu byatunze. Rero mwumve ko ntabwo aho nari mu murongo w'Imana. Kandi rero ndibuka icyo gihe nari n'umukirisa asenga no ku rusengero, ndababwira ati ndagiye gushaka umugabo, iby'Imana ndabihagaritse. Imana dutabare cyane. Yezu yarakoze, yangaruye ntarapfira muri ibyo bintu. Basi rero ibyo ni byabaye kuri jewe nasa abagabo cyangwa abasore batagira abagore. Nemera kuja ku mugabo afise uwundi mugore, twirirwa turajyana n'umukeba kubera amatungo yari afise. Rero mudamu nyumva canke mukobwa unyumva, ahandi naho abanyagiteranyi bambabarire. Mu giteranyi narahabaye nkagira abakobwa b'abagenzi, ugasanga turaganira, ukumva umukobwa mu mutwe wiwe afise ikiyumviro cy'uko atoza gushaka umusore, ashaka gushaka umugabo kuko umugabo afise ibintu agiye kwinjira mu bintu. Kubera nahasanje icyo gihe iwacu Ngozi nta bagabo benshi nakunda kubona bafise abagore bane bangahe, ariko narabona n'abafise abagore barenze bane. Rero ukumva umukobwa wakubwira ateka wowe woja ku musore atacyafise ubura kuja ku mugabo. Abandi basituye imisike, abari ho baranarima cyane, bafise imishike basitura, bafise amatongo yagutse, ibintu nk'ibyo. Ariko umukobwa unyumva, ntukaje ku mugabo afise uwundi mugore kubera uhahamiye rya tunga ryiwe. Nimba zipora nayagiriwe ubuntu Imana ikankurayo ntabipfiriyemo, wewe ntuzi amahirwe uzogira kugira ntubipfiremo. Kandi jewe amahirwe nagize ni kubera nari narakuriye mu muryango usenga, kandi nari ifise ababyeyi nabo mu muryango baguma bansengera, gutyo bituma Imana itankurako ijisho ryayo. Kandi ni kubera ko no mu bagenzi twagiye tugendana haba harimo abantu b'abagenzi basenga, kuko ndibuka jesezera ku rusengero ndi muri Tanzania, ndababwira ati ndagiye gushaka umugabo, barambira kwari wari umukristo, ndabizi ko shitani yamaze kunyataka, ari umuriro namaze kuwinjira, ariko ngiye gushaka umugabo. Byarabababaje, ariko barakomeje barasengera. Ndabyizera n'ubu hari abantu abitwa bakarori bari mu giteranyi, umwarimu yitwa Juvenali, abakozi b'Imana bari bazi n'ukuntu nahora nitaha abantu, ndazi barasengera. Bijya bisabisho rero basengera nibyo byatumye Imana itandeka ngo ngwe mu ibyo byaha. Ariko wewe uwakuriye mu muryango udasenga, wakuriye mu bantu baterekera, wakuriye mu bantu barambuza, wakuriye mu muryango utazi Imana, uzobipfiramo, kuko uzosanga hari ibintu iwanyu byagukurikiranye, wabe mu ngorane, niwabyara n'abana bapfe, uhure n'ibigeragezo by'imizimu yabo iwanyu, kubera iwanyu atabantu bariko barasenga ngo bakubohoze. Bana b'Imana, tuze turasenga, tuze turabohoza imiryango yacu na bene wacu n'abana bacu n'abadata. Haleluya, amen. Rero ndumva muri jewe ko ibyaha nagendeyemo kubera amasengesho y'abandi bantu byatumye mvayo. Nubu no ngaha muri Australia ndaza ababyeyi bahora basengera, nkuko nanje hari abantu nsengera n'abazi cyane ngaha muri Australia mu bagenzi banje sengera batanabizi ko
ndabasengera kuko nuwo nabwira ati ndagusengera cyangwa womenya ko ndamusengera yovuga ati ahubwo warasaze nkabigumiza mu mutima nkamusengera kuko numva yambereye umugenzi yari umugenzi wanje apfuye agapfira mu byo ndamubonamo akaja mu muriro mbona nubabara fata umwanya rero umusengere nibyabana ngombwa umwisonzeshereze ni naha rero twari kwirijambo gicenda bitwaye iminota 10 ivuga ngo ijisho ry'umuntu w'umunoho niribumbwa n'umutagi waryo akarenganyo kabi gasaragaza umushaha akarenganyo ko kurenganya abandi rero urumva ko umugore hari abagore benshi muri iki gihe batabagabo babo bakaja ku bandi bagabo kubera babona ibyo babona n'abandi bagabo n'umunoho wo kwipfuza ntibabumbwe n'abagabo babo ntibabumbwe n'ibyo bafise mu matongo iwabo canke mu rugo iwabo bakumva boja guhemuka ku bandi bagabo rero mwumve nibi n'umugabo atabunga n'umugore wiwe akaja guhunahuna mu bandi nuba ari ubu ndiko navugiye hari abagabo mbanzi haba no mu miryango batabagore babo cyane mu bagabo twabanye batabagore babo bataye abana bataye abagore n'abana bakaja guhunahuna inyuma y'abandi bagore bakinjira no mu ngo z'abandi bagabo banabimana hari ibintu ndaba mu isi ukabona biteye agahinda bagatwara abagore b'abandi cyangwa bagasambanya abagore kubera ijisho ryabo imitima yabo niyo guhemuka niyo umunoho wewe mukobwa wewe mugore wewe mugabo wewe musore uri iki gihe abasore benshi bagirira iminoho abasore bamwe mu Burundi babona ibigore by'ibikecuru bivuye mu bihugu byo hanze bakararira kubera amafaranga kubera amadolari umva ndababwira amaherura yaronka ibyisi biragucanganya ariko niwabipfiramo ni mu muriro kandi uzobabara imyaka y'ubuzima bwose no gusabira kuri Yezu Kristo uve muri ibyo bintu bikigendeka tugende ku 10 uwijisho ribi agira umunoho w'ibyo kurya ariko ku meza yiwe bikabura ngo uwijisho ribi wagira umunoho w'ibyo kurya wagira umunoho w'ibyo kurya ngo mbere ku meza yiwe bikabura rero reka ndaba yani majambo novuga kubera ego umuntu w'ijisho ribi hariho umugabo abona umugore uwo ari we wese akumva yojana nawe ibyo afise akabitagaguza hariho nk'abagabo ubona baba barabayeho bararose amahera haba mu Burundi haba mu makambi haba muri Australia ibyo nagiye mbona mu maso yawe namarabwira ibyanje n'ubundi naravuze ibyanje mbona nk'uku ukabona umunoho ujya mugore ni sawa ukaja ku mugore w'abandi ukamupanga abagore b'ibipfa mutima nabo hari abagore batagira umutima baca babona yego ujya niwe twadukwiranye ibiki ni Imana yo mwijuru umva ndababwire Imana yo mwijuru dutabare cyane Imana yo mwijuru dutabare cyane hari ibintu mubitiza ku mutima nkaniruhutsa nkanibaza havuga ati Imana barakoze kuko jewe no nga muri Australia umugabo twashakanye namushimye ko yize kandi urumva yaranteretesha karimi gasosa nkumva ko konzo umwami kazi imbere yiwe kandi nkavuga ati nkeneye umugabo yize azoza turajana mucanke ngiye no mu biro canke ngeze aho bingora kuvuga icyongereza azoza arafasha kuvuga iki azoza mvugira icyongereza nirengagiza kumbure abatize kumbura aribo bari kumva urukundo nyago ariko ndashima Yezu ko yantabaye nkava muri ibyo bintu ntarabipfiramo urumva rero nanje nanohokeye umugabo bitari bibereye kuko yari afise uwundi mugore nubwo hari igihe niremesha ngo ko batapfunze impeta kandi ko arije tuzopfunga impeta kandi nza gushaka ko twopfunga niyo meta ariko ibyo ko twopfunga impeta nawe yabikazemo nanje naramaze kumwikuramo naramaze kwambara impeta ya Yezu urutoga yari kwambika ku impeta yaracerewe ntibigikunze anyway bana b'Imana rero
reka kugira umunoho w'ibitari gwawe, reka kugira umunoho w'umugabo w'abandi, reka kugira umunoho w'umugore w'abandi, reka kugira umunoho kuko mugenza we yakowe canke hariho abakobwa benshi bicira abakobwa bagenzi babo bashimwe bakabicira. Hari n'abasore bicira abasore bagenzi babo bari bashimye bakabicira. Rero ibyo byose nagiye gusigura muri ibyo tutirengagize babandi bagira umunoho wo guca urubanza rwa ngodagonde kugira aronke ruswa canke wo gushibura umworo ku ruhande kugira yigarurire urutongo ryiwe. Hari n'abagabo bashibura abagore nca nibuka nanje nyene muri Tanzania hari umugabo yahorambwira ngo uje mushigabo washatse ngo wumuhirimbira ingura muheba ngo je umugabo yarabise abagore 7 umugabo mu nkambi yarabise abagore 7 sindamuvuga izina mugabo abari mu abo twabanye mu nkambi baca bamwibaza kwanza bari 8 abagore 8 nagomba kubuha 9 tenari n'umuyisilamu akambwira ngo ngurire imijitandiro n'ibiki ngo abagore biwe ngo bazoza barafasha ngo umugabo ubwo rero nabangiye kumuregera ko umugabo afata n'abagirike bana b'Imana. Rero umunoho ukama wumva ko ujya mugore niwe yaramwiye narihuse natoye kijya bita Imana yo mwijuru zitabare cyane nawe abagabo benshi bagiye kuresha abandi bagore bagenda baponda bajya abagore bahorana cyangwa ujya mugore wo munzu. Si byiza mwabagabo mwe, si byiza. Ari igihe abantu baba bariko baravuga ibintu kuntu nkabihweza ibintu nk'ibyo. Reka tubandanye ibyo tuzobigaruka. 11 havuga ngo mwana ubishoboye ifate neza, ngo mwana ubishoboye wifate neza kandi ushikamire umukama amaturo abereye. Urumva rero ubu muntu araduhanura mwana ubishoboye ifate neza kandi ushikanira Imana amaturo akwiye. Aha rero navuga ngo ushikanira Imana amaturo akwiye. Gushikanira Imana nukuja mu rusengero hageze guhereza ugatanga imperezo. Gushikanira Imana nuko hariho ibigomba gutunga abapatiri cyangwa abapasteri bigomba kuva mu bakristo bishikanira Imana canke shikanira Imana yo mu rusengero bavuze ati hari umworo hari aboro mbega hari shikanwa riza gutangwa ryo gufasha aboro shikanira umukama. Ntugire umunoho kuko umuntu afise umunoho naho yoza guhereza ati ahereza isese hano muri Australia mu bihugu biteye imbere ntakora mu madolari y'amanoti ahereza udusesi. Mu Burundi naho ahereza ibiceri ntakora mu noti ngo atori inoti y'ijana canke y'amajana 5 canke y'igihumbi canke y'ibihumbi 10 canke y'ibihumbi. Shikanira Imana ibyo utunze byose ni iby'Imana wabihawe n'Imana. Shikanira Imana, Imana inezerwe. Wongere ushikanira Imana no kuboro. 12 ibuka ko urupfu rutazoteba. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane tuza turibuka ko urupfu rutazoteba. Niko kuri urupfu ntiruteba. Nta myaka 100 tuzomara, nta myaka 100 tuzomara. Barandababwira ati Imana yaramishuriye imyaka nzoba ndayizi nta nubwo nzoshikana imyaka 80. Aho Imana yabimijurira nari maze imyaka 70 kuva ibimishuriye haciye imyaka 6 ikirarenga. Kandi umva ndababwire kandi uko nukuri rero kwatamyaka nkanje nyimba nkanje kwatamyaka 80 nzomara nyimba ubu maze imyaka 48 hafi 50 imbere yanje se uba hasigaje imyaka 40 cyangwa ingahe. Rero wewe gute ese ugiye kuraba mubona abantu bakiramba nka kera wewe wibaza ngo uzomara imyaka 100? Abantu bose bari munsi y'imyaka 50 abazomara imyaka 80 ni bake cyane. Shikanira Imana rero uzurashimira Imana mu byo yaguhaye wibuke gushima. Rero aravuga ngo ibuka ko urupfu rutazoteba kandi ko isezerano
ry'ikuzimu ritaguhishuriwe ngo yibuke ko urupfu rutazoteba ngo kandi isezerano ry'ikuzimu ritamuhishuriwe. Aha rero ndahagarutse nababwiye ati jewe Imana yaramishuriye igihe cyo kubaho kwanje, kandi Imana yarimishuriye bivanye nuko nari nasenze, nuko Imana yari imaze kubona ukuntu nicishije bugufi. Mva ndababwire, Imana irashima umuntu w'umunyabyaha aciye bugufi akayipfukamira akayishima akayereka ububi bwiwe. Icyo nicyo cyatumye Dawudi mwisaba icyamamare, yarakora ibyaha nyuma akabona ko yababaje Imana akagenda akarambarara imbere y'Imana akisiga iminyota agasaba imbabazi Imana. Imana iranezerwa rero n'umuntu asaba imbabazi. Aho rero nababwiye ati Imana yaramishuriye igihe cyaje cyo kubaho ngaha mwese. Mugabo haravuga ngo kandi ko isezerano ry'ukuzimu ritaguhishuriwe. Rero mwiyisi n'abantu bake baba bazi igihe bazomara, bo ni bake cyane. Je navuze ati ndakizi Imana yarakimishuriye, ariko benshi ntabyo muzi. Mwibuke rero ko ibyo mutabihishuriwe. Nuko uzobihishurirwa nuko azoba afise ibanga yagiranye n'Imana, kandi je ndazi hari abantu bapfa barahishuriwe igihe cyabo cyo gupfa canke Imana ikabahishurira ati tunganye ugiye gutaha. Umva rero bana b'Imana, rero nyimba utazi icyo gihe kandi kutabihishuriwe, igihe cyose upfu muragendana. Ntuzi ngo hariho abantu bahenuka, hariho umuntu muri kumukabona arahenutse arapfuye, hariho uwundi wumva ati arahuye n'isanganya arapfuye. Bene data nimuze twame twitunganije. Umva ndababwire, muri iki gihe Imana yari yaramishuriye cyo kubaho kwanje, nari kuvuga okay ko ndabimenye rero ureka nisubirire mu byisi, niva yanjye ninahengera hasigaye imyaka 5 canke hasigaye imyaka 2 nzoca nihana. Ariko oya ngomba kuza ndagerageza kubyitwaramo neza, na cyane ko ndi muri bake Imana yahaye amahirwe yo kubihishurirwa. Nkaba ndakubwira nawe witeguye witunganije. Imana imishurira icyo gihe cyo kubaho kwanje, sinarinzi ko nzovuga ubutumwa nk'uko ndiko ndabuvuga, ariko ubu ndabuvuga. Haleluya, amen, shima Yesu. Turabandanya 11, girira neza mugenzawe utarapfa. Haleluya, ngo girira neza mugenzawe utarapfa, kandi ubishoboye utange utitangiriye itama. Umva rero yandi majambo akomeye ngo girira neza mugenzawe utarapfa. Girira neza mugenzawe utarapfa. None ni wapfa uzokwibuka kumugirira neza warapfuye uri imbere y'Imana, Imana iri kiragusambisha wakoze iki mu isi? Urarengana uje ngaha ibyo wakoze mu isi. Uranumva hari abantu bavuga ngo beretswe ngo bari bapfuye canke bari mu bitaro canke bagize iki, kandi jewe sindabipinga. Ari ibyo numviriza nkumva ko ari ukuri, n'ibindi numviriza nkumva ko atari ibyo. Ngo bagagera ku barriere bakavuga ati we nibi ugasanga umuntu ntarenganye. Rero hari n'abandi ngo banapfuye begeranije nyuma bagakanguka bakavuga ati Imana ibahaye umwanya wo kugaruka ku isi kwisubirako. Bana b'Imana, ngo girira neza mugenzawe utarapfa, girira neza mugenzawe utarapfa. Hari abambwira ati none wowe kutatugirira neza utagize iki? Oya, iryo nibanga ryanje n'Imana. Ntundabe rabi ibi bintu biri muri Bibiliya. Jewe ndazi ibyo nzinanye ko n'Imana yanje. Imana niyizi uko mbanye nayo. Nturabe ibyo rero nkora ngo sinkora singirira neza abagenzi banje, ariko wewe girira neza mugenzawe utarapfa. Raba mugenzawe ahagwariye mu bitaro, gerageza utarapfa. Andikisha mu ijuru utarapfa, kandi ubishoboye utange utitangiriye. Ngo kandi ubishoboye utange utitangiriye itama.
none duhereye hahandi hejuru wa muntu w'umunoho canke duhereye bimwe twabonye ku audio y'ubushize wa muntu acambirwa ibyo abonye byose wa muntu yiyima akanka kwigaburira wenyine akiyambika nabi akanka kugaburira umubiri wiwe wumva bizomworohera wumva azotanga atitangiriye itanga girira neza nimba ufise ubutunzi Imana yaguhaye hako n'abandi kuko wumve ko ibintu byose ni iby'Imana nimba Imana yawe yaraguhaye ukabona ujya ntacyo afise nuko Imana yashatse mubisangire muhane birababaje kuba ufise amafaranga kuri ya konte warashinguye muri Kopeke cyangwa muri nyimbare ari inde basi muri Australia Westpac muri Commonwealth wenda izi Burundi zananiye kuvuga nyimbazi zitwa za Benkobe nyimbare be murantunga izi Burundi ntazomenya za nyimbare za Ecocash sinzi Ecocash ngirano kuha umuntu birababaje kuba ufise amafaranga imiliyoni 100 kuri konte yawe urabaraba ubwo umugenda gushirako wongera ubwo umugenda gushirako wongera ariko abana b'umubanyi batiga kandi ukamenya ko bataja ku ishure kubera amakaye y'ishure cyangwa amahera y'ishure ukabutogenda kuyakoramo ngurihira ujya mwana w'ishure nshuti yanje urahiriwe wewe umva ndababwire bana b'Imana harahiriwe umuntu mwiyisi harahiriwe umuntu ari muri Amerika Canada Australia nariho hose afise umwana mu Burundi canke Tanzania canke mu gihugu yavuyemo w'imfuvyi umwe arihira icyaricyo cyose ku ishure akaba yaramwitenze harahiriwe rero bivanye n'uburyo afise harahiriwe rero uburenza na babiri bariho bagirira neza ipfuvyi n'abapfakazi mu Burundi canke mu Rwanda canke mu bihugu muri Kongo n'ahandi bagiye bava rero kuko niyo uri mu kigeragezo no Imana iribuka ati nyamara ujya reka mbena mwongeje imisi yo kubaho kugira akomeze wa mwana w'imfuvyi wa muvyeyi agowe akomeza musupporting akomeza mufashe ariko ibyo bifaranga byawe ni wapfubisize utabifashishije ipfuvyi utabifashishije ababanyi uragowe cinzira bigishoboka Imana ibi bintu twabyandikiwe Bibiliya twayihawe harabararabika Bibiliya bintoya ariko Bibiliya iri jambo ryonyene ni rifise akamaro kanini rikoreshe rigendere ukora ibi bintu girira neza mugenzawe utarapfa kandi ubishoboye utange utitangiriye itama 14 ariko iminota iragiye reka tugeza hanyuma audio cyangwa video izokurikira tuzoca tumara iki kigabane kirimo amajambo ryoshe y'inkora mutima abana b'Imana dukwiye kumviriza umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.